ya ntahe yacu twatangurana tuvuge ngo Imana ntizikabura icubahiro ariho turi. Ubu rero uca uvyivuga ko hariya muri vya bintu vyawe vya bikorwa vya misi yose babantu mwamana, uce uvyivuga ko Imana ntuzubure icubahiro harya ahantu hariho ndi. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Muririmbe rero n'amajwi arenga kugira ngo turuhuke. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Ntikabure icubahiro nanje ndahari. Ntikabure icubahiro nanje ndahari. Wivuge wewe nyene. Ntikabure icubahiro nanje ndahari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro nanje ndahari. Ntikabure icubahiro nanje ndahari. Oya ntikabure icubahiro natwe tuhari. Dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca Zaburi 139. Some ku murongo wa mbere, tusomaho imirongo mikeyi twumva ico Imana ivugana natwe. Uhoraho warasuzumye uramenya, urazi icara ryanje niva hasi ryanje, umenyera kuri vyo niyumvira, usorongora inzira zanje n'iryama ryanje, urazi iminyuro yanje yose. Kuko ata jambo riza mu kanwa mu rurimi rwanje, wewe Uhoraho utararimenya rwose. Unkikije imbere n'inyuma, ushize ku kuboko kwawe. Kubimenya bene uko ni igitangaza ntobasha, kurasiga simbasha kugushikira. Mbega Uhoraho, mbega muhemu wawe nomuhungira hehe? Canke nohungira hehe mu nyonga hawe? Noduga nkaja mw'ijuru uriyo, no kwisasira ikuzimu uriyo, no kwabira amababa y'umutwenzi nkagerera kure y'ikiyaga. Aho naho nyene ukuboko kwawe kohandongorera, kuboko kwawe kw'iburyo kohamfatira. No kwibwira nti nukuri umwiza ugira unyubikizeko, n'umuco unkikije uhinduka ijoro, n'umwiza nawo ntugira ico woguhisha. Ariko mw'ijoro abona nko ku murango, umwiza n'umuco kuri wewe ni bimwe. Amajambo y'Imana, musavyi w'Imana
yariko avuga imbere y'Imana, avuga ku cubahiro n'ukumenya kw'Imana, avuga neza nk'uhoraho ntahahishwa, ntaco yomuhisha kuko hose arahazi. Yumvise amajambo y'Imana akomeye umusavyi w'Imana Pawulo yandikiye Timoteyo, ariko amubwira ngo ntihagire umugayira ubusore, kuko yari amuzi ko ari uw'ikimazi imbere y'Imana. Aca aramubwira neza ngo ntihagire uzomugaya. Avuga ibice bitanu yokwiyubara ngo ntagawe. Aramubwira ngo mu mvugo, mu ngeso, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye ntihagire umugaya. Ijambo ry'urufatiro rw'iki gikorane rivuga ngo ukugororoka gushira hejuru ihanga, ariko ngo icaha gituma ihanga rija mu mugayo. Uwu mwanya tugomba turabe umuntu yaremwe n'Imana ninde? Mbega yaremye umuntu muri sosiyete, mu bandi, umuntu yaremwe n'Imana ninde? Ico twita kuba umwe imbere y'Imana canke imbere y'uwakuremye, ni ukuvuga ngo l'unicité de l'homme devant son créateur, kuba umwe imbere y'Imana yakuremye. Umuntu rero yaremwe n'Imana, Bibiliya ivuga neza ngo yaremwe mu ishusho y'Imana. Mu ishusho y'Imana niho Imana yamuremye. Aho ubu uriko urasoma hariya Itanguriro igice ca mbere guhera kuri 2:6, handitse ngo Imana irema umuntu mu ishusho yayo, kandi mu ishusho y'Imana niho umuntu yaremwe. Iyo iri jambo rivuga ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ni hamwe mu Kirundi babuze ijambo ryiza bokoresha, ariko mu zindi ndimi zivuga ngo Dieu créa l'homme à son image. Ni ukuvuga Imana tuvuze ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo, haba hariho ibintu umuntu asangiye n'ubumana n'ukumera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo yamuremye afise ibyo asangiye n'imero y'Imana. Barabizi aba banyeshure, mwaravyize muri physique, iyo bavuze les deux corps identiques, baba bavuze les deux corps qui ont même aspect physique et aspect chimique. Ni ukuvuga ni ibintu bisangiye uko bisa washaka inyuma, ariko cane cane bisangiye n'ibibigize indani. Ivyo nivyo bavuga ngo les deux corps ziri identique. Ni ukuvuga ngo ico kintu kiri muri image y'ico kindi, kugira ngo dutahurane. Yanamiga y'urwaruka n'abandi murajya ko nta kibazo, kuko Umwami Yesu yatumiye abazi ko agaburira bose, kandi bimuvyumvirize tujane. Imana rero ngo yaremye umuntu
afise muri we ubumana. Nico gituma handitse ngo Imana irema Adamu na Eva ibashira muri iryo tongo, icivuga ngo bagire iki? Abantu mwasomye muri Bibiliya yahawe bashize ngo bagire iki? Baririme kandi barizigame. Murakoze cyane. Ico kintu yarabwiwe Adamu cari icahe? Kurima niwo mugisha w'umuntu w'Imana. Akazi Imana yahaye umuntu n'ukurima, uwaremwe wese. Nico gituma hajya bene data muze murime. Kurima ni igikorwa c'Imana. Kureka kurima hajya uburetse igikorwa c'Imana. Hajya kurima, ejo bundi mu myaka iheze Imana yambwiye ijambo mwitiro, irambwira ngo nk'uko umugisha w'Imana yawusize mu ivu, niko izogaruka gutora ishengero umugisha wasubiye mu ivu. Kirantuma ngo genda ubwire abantu bose barime. Sindabitebako, ariko Imana mpwemu w'Imana aragiye ishengero ndamwubaha, ntapfa ikintu azanye haba hari igituma. Bene data murime, mwigishe n'abana banyu kurima, ntibabahende ngo barize ngo mubarinde isuka, bigisha uko barima. Ico gihe Imana yambwiye ngo kuko hagiye kuba ibihe bigoye, aho hazoba inzara ikomeye, ngo umbwirire abantu mu bintu barima ibijumbu. Kuko ngo ikijumbu ni imbuto ngo Imana yahaye umugisha. Ntigikeneye imboga, ntigikeneye umunyu, ntigikeneye amavuta, kirimwo vyose bikwiye. Nukuri kurunga ikijumbu gishiramwo umunyu n'amanyama, canke kugishiramwo amavuta n'amanyama, nico kirimwa conyene, imbuto imwe ushobora kurya ataco yikojeje kandi ikashoka neza. Murima ibijumbu, irya ni imbuto ikomeye cane, muzoyizigame. Igihe rero Imana yabwira Adamu ngo azorime kandi si ngo ayizigame, nagomba kubabwira ikintu kimwe. Imana niba yararemye igiharagi, yakiremye rimwe ntizosubira. Haba hasigaye ko umwana w'umuntu ari we akizigama. Nabwiye abantu nimuze murabibika, nimubirye vyose muze murabika imbuto. Kuko nimwabirya vyose mukabimara, Imana nta bindi izorema, nta kindi giharagi Imana izorema. Yararemye igiharagi yarahejeje, yararemye igitoki yarahejeje. Ubu no munsi amanyamara bafata mugaca muvyonona, imbuto za mbere mukagenda muzihindura. Uko muzihindagura niko zizoyonga, kandi ziyonze si Imana izohomba, hazohomba umwana w'umuntu. Sava? Yesu ashimwe. Aho ibi muvyumve, ico Imana yaje kuvugira aha cose ntaco ubusa kirimwo aha. Imbwira ngo n'abantu bo bari abakuru bagende hariya ruguru barime, kugira ngo mubandanye igikorwa c'Imana. Ko Imana yabwiye Adamu ngo arime kandi iryo tongo ngo arizigame. Imana rero irema umuntu, nico gituma yaremye babiri, nta batatu yaremye. Icibwiye babwira ngo bagende bagwire buzure isi. Kuvyara rero n'umugambi w'Imana n'igikorwa c'Imana. Nico gituma no kubigumuka ko mukanka kuvyara, muzoba mugumutse ku itegeko n'igikorwa c'Imana izobibahanira. Muvyumve neza. Umuntu no munsi yafashwe n'amanyama,
ko atemera kuvyara yitege ko Imana izomuhana, kuko nta wundi buntu Imana izorema. Adamu niwe ategerezwa kugwira. Abantu bariko bababuza kuvyara n'abantu bagomba kwica umugambi w'Imana kugira ngo abantu bahone, kandi nibahona nta bandi Imana izorema. Muga babigize bose bagashiramwo umugambi wo guhona bazohanwa. Mana yambwiye ikintu gikomeye, irambwira ngo irababaye kuko vuba cane abagabo benshi bagiye gupfakara. Iyo tuvuga nta kundi kuko Kristo ari kumwe nawe, natwe niwe muvyeyi w'ishengero, natwe yaradutumye. Imana niyiburira abantu kugira ngo ntibapfe, kandi nawe irakuburiye. Uzugira amanyamahandi ntugira amanyama ku itegeko ry'Imana, izorikuhora. Uravyumvise bane? Mbe mwari muzi kuno musi abantu baja kuri planning ku rwego rurerure arabigeme? Usanga bamwe atavyo mwari muzi. Uno musi abarya ngo muvyita kuja ku buryo, kugira ngo ntimubivuge ngo Imana ihave ivyumva ngo muvyite izina, muca muvyita uburyo, muzomenya ko ari uburyo niyabahindukirira. Uno musi data reka naje mbabarira amatwi, uba baja ku buryo cane n'abigeme bakiri batoyi kuva ku myaka 15 baca baja ku buryo. Nagomba kukubwira mwana, nibi vyo warabigize, ni vya bindi Bibiliya itubwiye ngo twice izo ngingo mbi, iyo migambi mibi yabaye muri twe, uvyihane, Imana igutabare kandi gukuremwo nako kaga. Mana idufashe. Razi umwana mutoyi kugwara ibivyimba vyo mu nda ko bibabaje. Umuntu rero kuko umuntu yaremwe ari umwe, igugu ry'abantu ntirizogutuma utubaha Imana. Kubana n'abandi bantu benshi ntibizotuma utubaha Imana. Uzomenye ko waremwe uri umwe imbere y'Imana, kandi ivyo vyo kuba uri umwe ni vyiza. Nico gituma naho wowe ufise imigenzo wakuye kuba iwanyu, hariho iyindi yiwawe, le caractère zine, kandi urafise nukubaho nuko iwawe wenyene, nukuvuga la vie et ta disparition. Kubaho kwawe no kuzogenda ni ivy'iwawe wenyene, nta numwe asangiye programme y'ukubaho n'uwundi canke yo kuva mw'isi. Uri wenyene, kandi n'ishusho Imana yaguhaye. Murabane ndabahaye uruhusha, umuntu aza gutora uwusa n'uwundi neza komere koroz identique, aca haguruka aca batwereka abo bantu. Aca haguruka batuzanire ngaha duce tubitegereza natwe, kuko ngo Imana kuva itanguye kurema nta muntu asa n'uwundi irigera irema, nta n'uwizigera irema, kugira ngo agaragara ari umwe gusa imbere y'Imana. Hari abajene banje bakibandanya recreation, abo n'abaje uno munsi yaheze twinjiye. Sawa, murakoze cyane. Barazi ico tuvuganye, bajya tuzinanye mu mvugo. Umuntu rero numwe kandi n'utahurika imbere y'Imana. Imbere y'Imana ntikuzi hari uyu muryango wavukiyemwo, oya, ikuzi nk'ikiremwa yaremye gusa.
Imana ntiharura aho wavukiye n'uburyo ubayeho, oya. Imana iharura gusa ko ikuzi ko yakuremye, nta kindi. Kandi ivyo vyo kuba uri umwe imbere y'Imana biradufitiye akamaro cane. Iyo umuntu agize ikibazo ariko arasenga, nico gituma Imana imwumva hariko hasenga amasinzi n'amasinzi mw'isi. Ariko iryo jwi ryawe, iryo sengesho ryawe rigashika mu matwi y'Imana ari wewe nyene. Kandi mumenye, mu mwanya umwe hasenga abantu benshi cane kw'isi, ariko Imana ntiyigera yitiranya isengesho ry'umuntu n'uwundi, kubera ikuza uri umwe imbere yayo. Isengesho ryawe rishika mu matwi yayo ari rya Gaburiyeli, mbaho nkundwa. Naho bari uwundi dusangiye, nawe iyo wumva hariho ivyo tudasangiye muri kamere yanje, natwoba dusangiye amazina. Imana nishimwe. Nico gituma iyo usenze mukaba muri mu bantu benshi, nta sengesho rya rusangi ribaho, Imana yakira umwe. Ego. Haya ntuzobone mwasengeye hamwe mwese ngo muce mwibaza ngo yishuye mwese. Yishuye uwizi yasenza yigororokeye gusa muri mwebwe. Nico gituma uri umuntu w'Imana, ivyo kuba mu Mana mwigugu uzubireke, umenye ko hari uguri wenyene imbere y'Imana. Birafise akamaro rero kumenyekana imbere y'Imana. Iyo ugize ico usaba, Imana ikumva uri wenyene mw'isinzi ry'abantu. Ndashima Imana ko yumva amasengesho yanje mu masinzi y'abantu bari mw'isi. Imana ishimwe. Ndashima Imana, iciyo ndacibutse ndanezerwa cyane. Kandi ntikangwa n'urwamo rw'abavugira rimwe. Oyekaye, ayo majwi yose ayinjira mu matwi yayo, kandi yishura umwe wese. Imana ishimwe. Urwamo rw'abantu ntiruyikanga, kuko niyo yabaremye. Izi ni imvugo zabo. Imana ishimwe. Erega ntitunavuga kumwe. Nukuvuga mvuze nujya kavuga vyinjira umwe, yumva ijwi ry'umwe. Imana ishimwe. Nico gituma nagomba kukuremesha, bimwe wasenga data yaravyakiriye. Niba utarishugwa suko atavyumvise, ngo nuko hasenze benshi uwo mwanya. Rindira data azobikora ko yaravyumvise. Ariko hariho condition turaja kuyishikira. Akandi kamaro ko kuba umwe imbere y'Imana, bituma Imana yemera umuntu mu banyavyaha benshi bariho. Imana ikakwemera. Uzosome hariya muri kiriya gitabo c'Itanguriro, igice ca 6 uhereye ku murongo wa 5 cane ku 8, handitse ngo ariko Nowawe Uhoraho aramushima. Hari abantu benshi cyane bari bononekaye. Bibiliya ivuga ngo abantu bose bo mw'isi bari bononekaye, ariko Nowawe umwe gusa ngo Uhoraho aramushima. Mbega urashimwa n'Imana mw'igugu ry'isinzi ry'Abanyagitega. Mbega wewe Imana yovuga uno munsi ngo ariko nakawe ndamushima. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Mbega urashimwa n'Imana. Amen. Uko mwaririmbye mutandukanye nta kibazo imbere y'Imana.
iz'umwumwe. Haleluya. Na nyokuru atamenye iryo jwi ryanyu yavuze sifa kwa Mungu. Uhoraho yumvise ijwi ryiwe. Nuhabwe icubahiro Yesu. Kandi ngo kuri uko kubumwe Imana imenya n'ibikorwa by'umuntu umwe gusa mu bandi bose bari ku isi. Usomye hariya mu gitabo ca Yesaya igice ca 38 guhera ku murongo wa mbere, ubona ukuntu Imana yamenye ibikorwa vya Ezekiyeli. Urya mwami mu masinzi y'abami barongoye mu bw'Isirayeli ngo akora ibikorwa vyiza vyahimbaye Imana. Arakuraho ibitabo by'abadayimoni ku misozi, arasambagura, ashiraho icubahiro ca databuja. Bene data, kugwanira icubahiro c'Imana huba bizotuma Imana ikwibuka, kuko yagwaniye icubahiro c'Imana. Abandi bari byabananiye, agwaye aravuga ngo nyibuka papa, ni jeje nyene nashoboye kugwanira icubahiro cawe. Imana ngo iravyibuka ati nivyo, icituma umutama yari yatumye kumuhimbura ngo subirayo umubwire Ezekiya, umubwire ngo ivyo yavuze ndabizi, ndamwongeye imyaka. Haleluya. Niwaha icubahiro shobuja hubaye izoguha kuhaba amahoro. Nimwayiha icubahiro y'Igitega izobaha kuhaba amahoro, kuko ni Imana. Haleluya. Ukayiha icubahiro kuri kaminuza, Imana ikubahwa, izoguha kuba kuri irya shuri amahoro, kuko wubahirije icubahiro cayo nayo izoguha icubahiro. Niko bimeze. Ariko niwayigayisha harya izokaguhinyanyurira. Ndayitinya iteye ubwoba. Wogumuka ku kindi, mugani wagumuka ku Mana sinzi uko muzogirana. Kandi ngo Imana imenya umunyabyaha hagati y'abandi bantu benshi. Iri koraniro mubona ringana uku, abari abanyabyaha Imana irabazi kandi ku mazina ntiyitiranya. Aho umuntu wese atayigororokeye muri iri koraniro Data aramuzi. Kandi ngo Imana imenya umuntu yihanye, ni igugu ry'abantu bose bahagurutse. Iramenya ngo uwarihanye uwundi yihanye, uwarihanye uwundi yihanye, mwahagurutse mwese gupfuka. Ndatinya Imana. Ivyo ubamwo vyose uzobibemwo wenyene. Nukwihana wihane wenyene nka wewe gusa. Abandi muhagurukanye birabaraba, we wihane nka we wenyene. Imana ikwemera uri wenyene, nta kibazo. Umuntu rero ngo kuko azwi gutyo, ngo Imana imuzi wese. Abaroma 12 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 2. Nituhasoma kuko Data yamaze kuhaza. Erega muhemu Imana yateguye iki gikorane, yarazi ibyo ariko aragira. Haleluya. Yarisomye ndavuga ngo ndakubashe papa, uri Imana ikomeye cyane. Kijya gice nyene cavuze ngo nuko bene Data nkunda mutange imibiri yanyu bibimazi bizima bihimbara Imana, niho kuyikorera kwanyu kuzogira ikimazi. Ahepfo havuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, ariko muhinduke rwose. Burya hajya nta gakiza ku kivunga kabaho, umuntu umwe gusa arakizwa.
nta ibyaha by'ikivunga, umwe n'umunyabyaha ariko abandi baragororotse. Hari umuntu yibaza kumenga bose n'abanyabyaha. Oya, bose si abanyabyaha. Kandi iyo ucumuye uca wibaza ko bose ari abanyabyaha. Oya, abagororokeye Imana barahari mu isi, bariho. Ega bose si abanyabyaha. Oya, erega ibyo ukoze bose ntibabikora. Bijya wakoze rega ntuwave bibaza ngo abajene bose barabikora. Eka niwe wabikoze. Abandi bobo babihevye kera n'abana b'Imana nzima. Umuntu rero yaremwe ninde? N'umuntu originale. Iyo mvuze umuntu originale, n'umuntu uko Imana yamuremye ariko ikimubona. Abantu sinzi ikintu cyaba mbe umuntu yababwiye ko umuntu w'inzoba ari we mwiza ninde? Burya Satani yaratwisha arateba ararenza. Umuntu yakubwiye ko umuntu w'inzoba ari we mwiza ninde? Urazobaza twebwe abagabo. Hari umugabo atere ku muntu w'inzoba. Niba azi umukobwa mubi ari uw'inzobe, ahubwo azi umukobwa mwiza cyane ari uwirabura fikiri. Bagabo Imana ibahezagire. Uko niko tumeze. Mwe muragenda hajya mukisiga mukiyonona mwibaza ngo imbere yacu hari ibyo mugize. Hari waragufise ko agatima guhumutse ko nukuri yabaye uko bayi. Umuntu yabwiye isi ko abantu b'inzoba ari beza ninde? N'abayifise ntibayemere, agaca agereka ku yindi. Ariko je nagomba kukubwira, murabona iyo twiherereye turi mu isi umenga turi mu kandi kantu Imana idashikamwo. Uri muri shambure iwawe umenga uri ahantu Imana itinjira. Wiharura ari hiri, wiyonona ni muri kumwe, mugaca mujana. Kuko itaragera kukwica uracariho, ariko uzopfa nabi. Umugabo umwe ejo bundi abakobwa biwe babiri barashwanye, baca bashwana bafise imbugita. Umwe agiye kuyimuzibura arayikwepa iramurandura mu nda, amara arasohoka, ntiyapfa, bamutwara kwa muganga. Shona nawe, shona nawe, habora. Bahamagara uwo muvyeyi baramubaza ngo mutama umwana ni gwawe? Gwegome nuwi wanje. Ti none tugomba tukubaza ikintu, yamye asukunye nasa? Umuvyeyi aravuga ngo nukuri muganga, twebwe ivy'abana bacu bubu vyaratunaniye, suko yasa yarirabura. Muganga acaramubwira ngo none urazi amagogo afise tumushona yanka gushoneka, nukubera ibi bintu yisize. Kuko uko wisiga hajya haragakushe gatuma umuntu afatana ukurako. Ijya hydroquinone irakurako akantu kugira ngo akire. Namubwiye ngo mpuwo mwana tuvugane, abanza kwihana ndamusengera, babona kumushona arashoneka. Wamaraso ya Yesu ndatakamba ngo databuja ko yiyemeye icaha, musubize ko wa mubiri wiwe wa kera yongera ashoneke. Imana igira ubuntu, birakunda. Ntuzukinishije umuntu Imana yaremye ni original, c'est un être original. Uri mwiza cyane parce que tu es original.
kuko nta wundi muntu musa mw'isi, nta wigeze abaho, nta n'uzobaho. Tiwe original. Yesu abaye icyubahiro. Mumanike bantu shima uvuge ngo Mana, je te rends gloire parce que je suis original. Imana ishimwe. Oui, tiwe original. Kandi ukuntu nyene waremwe uri originale, nubigumamwo waremanywe umugisha. Hariho umugisha wiwawe waremanywe, ukawugumamwo data azorinda kuwuguha. Ariko niwiyonona izobura iyo waroye. Ibihu utabona zoca utangura kuza urironderera. Nibo babandi arenganya guma ahindukira araba ko ari uwo musimura. Sava. Aba bana hatubizi na nyimwo. Hari abakobwa arenganya aho abantu baraca ahindura intambuko, agaca guma araba inyuma ko hari uwo musimura. Parce que tu n'es pas original. Kuko utazi agaciro kawe. Tekana, uhoraho ibyawe yarabiteguye. Birapanze, biri bien nambare. Imana ishimwe. C'est bien nambare. Bahungu banje, c'est bien nambare. Biratekeye ibyanyu. Reka guta umwanya. Reka kubiprematira. Reka gutobora ambaraje kirazira. Hajya kirazira gutoboza urwara kado. Urabanza ukarindira ukayitekurura neza. Bahungu. Merci beaucoup. Ntimuzotobore ambaraje. Oya, rindira igihe cayo uzoyikureko ibiyifunze. Bakobwa, ntimuzotobore ambaraje yanyu. Yireke yugaye. Garde votre trésor kugeza igihe gishitse. Imana ibahe umugisha. Ugumuri enetre original. Ugogwe uri original. Ubura amavuta yo kwisiga uyabura uri original. Ariko ntukayabura uri pirate, kuko ijya mibiri isaza n'ingoga. Mu mwanya mutozi usanga yashaje. Shima Imana bako musa neza cyane. Comme vous êtes jolie. Imana rero yaremye abantu, Mungu apewe sifa. Amen. Kandi enetre original nawo koga amazi gusa, après quelques minutes uzosanga ku mubiri wawe hariko amavuta. Je vous donne ce devoir. Musora, uzohengere ureke kwisiga, woge gusa ucugenda. Inyuma y'iminota mike ugize ukuzumva hariko amavuta. Parce que tiwe Mungu apewe sifa. Niko girira abagabo ntibikenewe ko yisiga amavuta. Oya. Ajya mugabo kwisiga amavuta. Ajya tuba tuko tuyonona. Kuko amavuta y'umugabo yisize ntamutebako. Twebwe tuguma tubira. Naho uba mwijoro ugumubira. Wayisize rero mu mwanya muto yuba wamaze kuyakurako n'umushwara. Twebwe nous sommes original. Turi original nta kibazo. Mbega ubona ajya amagogo Imana yamubwiye azocamwo, yoza arisiga amavuta y'ubushobozi. Twebwe ubuzima bw'abahungu, ubuzima bwanyu nubwo kurondera irasiyo si ubwo kwisiga. Ça va? Nubwo kurondera Pani ibintu byo guta umwanya ngo uri kurisiga, twanywa utugiramwo amakaro n'amatriangle. Ibyo se zero nta kamaro. We iruka gusa ni mani. Hango uri kurata umwanya, usanga ariyo n'abahungu ariko basiga imishatsi. Misa c'est très.
ariko bijya mwe murabyemera kure muhungu asiga imishatsi mu produit mu mutwe akajya kandi bajya bahungu usanga ata noti bagira kwera bajya nta kanoti weyo karonka gute imishatsi isizemwo produit ubona kuri rya produit yoshirako umufuko w'isima nawe kuko adashira ku mufuko w'isima ngaha zero acapanga y'impapuro canke itafari ari gusanga piye nta Yesu ashimwe Oh Yesu na oya ntibikabeho ntizibure cubahiro natwe tuhari oya ntibikabeho ntikabure cubahiro natwe tuhari turi kumwe niki gikorane c'abaje aba baririmba ukwabo bajya ukwabo kuko aha biba byamaze gufata turi kumwe na Kristo bimaze kugenda uko Yesu nashimwe uzumenye kuri umwe n'Imana yawe nivyakugora uhagarara uri wenyene ngo databuja niwe wandemye uranzi impa kandi zoguha ego kabisa ingorane tugira dusenga muri gwishi ngo urabona ngo mana duhe anaduhe uzi gute ko abandi babikeneye ngo tuzoduke ngo tujane gusenga ntababesha tutabesha imbere y'Uhoraho mushitseyo umwe wese atasenga kuyiwe umwe ati Mana mpa uwundi ati oya jewe si ivyo oya ntibikabeho ntuzubure icubahiro natwe tuhari reka kuvuza ntiworonka bufata oya ntibikabeho ntuzubure icubahiro natwe tuhari Très bien. Miga y'ugwaruka nuko iyo yamaze gufata amajwi ntahura bamwe bose aririmba kwabo kuko hari abashibuka abanyaruka ati twebwe nta korosi navyo kwirirwa turahagamira twebwe ntitwashaje nusomede sava nuko bimbe kuko twebwe nta gikorane c'imbeho duhora tugira ugwaruka twebwe biba bishushe data dutabara viti Uhoraho nico gituma umujena mwishura viti kuko nta mwanya wo kurindira afise Imana ishimwe izobishura n'ingoga kuko irabazi ko atamwanya wo kurindira mwifitiye viti turaja iratuze regira abazi viti ego viti irinda kukunyarukiriza kuko nta ivyo bintu vyo kurindira vy'aba papa ati Mana je bintu vya papa vyo kurindira je nyarukiriza Yesu abaho umugisha nico gituma no twihana viti nta vyo kwirirwa tugomba twihane bana Imana ibaho umugisha niba wumva hari kigutsinda tivyesi karibu nta kibazo Imana yacu ni yacu nta kibazo tugomba twice bya bindi bitubamwo bibi kandi
hari isengesho nza gusaba umuvyeyi w'ishengero aza kudusengera twese kubw'indahiro tuvuze ngo tuzoha icubahiro Imana aho turi. Araza kudusengera twese kugira ngo Imana izodushoboze kuyiha icubahiro, ntizobura icubahiro aho turi kabisa, izobidushoboze, sivyo yemwe? Araza kudusengera kugira ngo Imana izodushoboze kuyiha icubahiro aho turi. Ego kabisa. Nabwiye bene data mukazobona babandi batubwire ejo ngo bagenda ari minzeganzega, ubwo nyene uzoca uterera ko toya oya ntibikabeho, ntuzubura icubahiro nanje ndahari. Nukuri ntibura icubahiro ariho turi. Mani bahumugisha, tugomba tuje imbere y'inyonga z'Imana tumubwire ngo databuja ndi umunyavyaha, kandi kwemera bene uko ngo nuguha icubahiro Imana. Icubahiro ca mbere tuyiha nukuyemerera ko turi abanyavyaha. Uraza imbere yayo ukavuga ngo papa mbabarira, hanyuma uzobone kumpa vya bindi saba. Ingo bene data, kaze pfukama, nta kibazo. Twe biranyaruka, nta bintu vyo kugofera, nta ma operation twe dushira mu kwihana. Oya, nta vyo kurinda guheka abana. Twe tubaduka uko nyene timbabarira papa, mbabarira ngirira imbabazi. Satani yarampenze, hari utuntu yaratanguye kuzana mu matwi. Ingo mwese